Yesu nashimwe cyane. Mugarura ibiganza turamukanye mwese mu izina rya Yesu. Yesu nabahezagire cyane. Hanyuma abanyeshuri bateguye kino gikorane turafise igikino kiri mu inyigisho twashaka ko bashikiriza. Yesu nabahezagire cyane. Kivuga ngo ntimwishushanye n'ivyiki gihe yamara muhinduke gose mugize imitima mishasha. Umwami Yesu nabahezagire cyane. Tuhamagarira rero kugikwirikirana cyane n'abari kwibarabara mutwumva muze mukurikirana igikino kirimwo ubutumwa bwiza. Yesu nabahezagire cyane. Igikino rero kigizwe n'abakinyi bakurikira, ari abakozi b'Imana bagize ico gikino, pasiteri yitwa Mwizerwa na mwarimu yitwa Barutoromayo, bashike ngaho mubabone. Twebwe abakozi b'Imana tuzoragira ishengero Yesu yaduhaye kugeza dushitse mu ijuru. Amen. Yesu nabahezagire cyane. Kino kandi kiragizwe n'abavyeyi, umupapa no mu mama nabo nyene bashike hano mubabone. Twebwe abavyeyi tuzohanura abana bacu. Yesu nabahezagire cyane. Abavyeyi barafise n'abana, hariho uwo bitwa Tema nawe nyene nashike hano mubabone. Jewe Tema cyana nibica. Yesu nabahezagire. Hariho na mutoyi wiwe yitwa Muvunyi nawe nyene nashike hano mubabone. Jewe Muvunyi ivyahise birancanga. Yesu nabahezagire cyane. Hariho na mushiki wabo yitwa Masengesho nawe nyene nashike hano. Jewe Masengesho nzoyomako. Yesu nabahezagire cyane. Ico kino kandi kigizwe n'abanyeshure bafise umwigisha wabo yitwa Barankanira nawe nyene nashike hano mumubone. Jewe Barankanira nzobakanira ku kibazo uko nshoboye kose. Yesu nabahezagire. Umwigisha afise n'abanyeshure yigisha nabo nyene bashike hano mubabone. Twebwe abanyeshure tuzokora ico tujejwe. Yesu nabahezagire cyane. Ico kino kandi kiragizwe n'ishengero ryose yaba abakozi b'Imana barongoye nabo nyene bashike hano mubabone. Twebwe naho batoye abatabuze tuzokorera Imana. Amen. Yesu nabahezagire cyane. Mwaba abanyeshure mwabona nkuko twababwiye ko igikino kivuga ko ntimwishushanye n'ivyiki gihe, hariho abanyeshure babiri bazogwisha abandi badakijijwe. Umwe yitwa Sindabibazwa nashike hano mubone. Twebwe ntaco batubaza. Yesu nabahezagire cyane. Harimo n'abandi bazohanurana kw'ishure nyene. Hariho Amahoro na Masengesho naho nyene bashike hano mubabone. Tuzobanura pe. Yesu nabahezagire cyane. Ikino cyacu kigizwe n'abo bakinyi bakwirikira, twagomba dutangure gukina mu biha agaciro ko n'ijambo ry'Imana biri mu ivugabutumwa. Turabahaye ikaze gukurikirana igikino. Yesu nabahezagire cyane.
Mahoro. Mahoro mutanga. Mahoro. Karibu. murakoze Yo, abana bacu nabo. Mahoro dem. mahoro mwana Mura. urakomeye Karibu mwana. abana ntacyo baye Yo, mahoro. Mahoro. Masengesho bana. Mahoro. Muraho. Karibu. mahoro urakomeye neza Karibu mwana. Muraho meze neza rero. Kwishure bimeze gute? Namahoro mwana wanje. Aho ni sawa. None rero abana bacu. Burya naho muje twagira tubahanure. Muravyumva? Muvunyo uravyumva? Twagira tubahanure murazi muri abana bacu kandi dukunda cyane twikuriye mu nda. None rero twagira tubahanure murazi yuko ugwaruka gubu biragoye. Sivyo? yego Biragoye kandi twagira tubahanure kugira muze murigenza neza muri iyi minsi. Kugira ngo bikunde yuko muzoshika mwijuru sivyo muranumva bijya bintu vya kadrema kandi bana bacu mukwiye kubikurikirana bishe muranumva ngo muri pause muramuja ngo muri rencontre bana bacu ndabinginze mwavyumvise yego dema turi kumwe rero muze murigenza neza muri iyi minsi mibi ndabingize ntimuzodupfane mwavyumvise ntimuzodupfane mama bana naciye ngo mama wanyu aje sinogena sasa nabivuze reka ndababwire naje ndamongereye urabona muriko murakura kandi mubona ugwaruka bwo ngene bimeze muze muririnda cyane mwiyubara kuko biragoye cyane murabizi ndazi muratangiye kubona isi ngene ikira mera ugwaru mwiyubare cyane kandi bino bintu bizobagira akamaro Yesu abahezagiye mugano naho biruko twobisengeraga reka tubisengere kugira ngo Imana izibashoboze kwigenza neza hagati y'abandi bana Mana yera turagushimiye urubyaro waduhaye nukuri nuhabwa icubahiro kandi ibintu turabinezerewe none mwami Yesu izi mpano twako turakwigize mwami Yesu bazigendera ubaho ubwo bushobozi bwo kwitandukanya n'abandi bana uzobugize neza ku bw'izina ryawe rya Yesu Kristo amen Yesu abahezagiye Iki gitondo mana turagushima muri iki gitondo mana turaguhimbaza iki gitondo mana turagushima muri iki gitondo mana turaguhimbaza muri iki gitondo mana tuguhaye icyubahiro muri iki gitondo mana turaguhimbaza muri iki gitondo mana turagushima muri iki gitondo mana turaguhimbaza kaze bashitsi turabakiriye tucare muruhuke kaze bashitsi turabakiriye tucare muruhuke kaze bashitsi turabakiriye ngoro y'Imana twicare muruhuke kaze bashitsi turabakiriye twicare muruhuke kaze dusaza umuriro wo gushikama ututandukanya n'abakinogiye dusaza umuriro wo gushikama ututandukanya n'abakinogiye Yesu abayezagire cyane amena amen ndabagumbiye cyane mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen kino gitondo turayishima Imana kabisa amen mbega nawe uri kurayishima amena turashimiye Imana rero yo yatuzigamye tukaba tugeze kuri uno mwanya turi bazima amen ego kuburi ngaha nishimwe haleluya none twagira dutangure amen twagira dusaba umudiyakoni ngaho asenga Imana hama dutangure n'ibikorwa Yesu n'abahezagire cyane ishengero ry'Imana
Mana turagushimiye. Haleluya. Amen. Haleluya. Turagushimiye Mana. Ubanye natwe Mana. Iyo turaguhaye ikaze. Eguri Imana ikene. Haleluya. 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 Turakwizigeye Mana. Ikaze. Amen. Yesu nabahezagire cyane. Amen. None rero muri uno mwanya twagira dushishikare no kumva ubutumwa bwiza mu ndirimbo. Twagira dusabe korale ramiriza icyaguruke ihimbaza Imana kaze cyane. Niwake umuriro tubone kuryoha muri misi ya nyuma. Umuriro niwake umuriro tubone kuryoha muri misi ya nyuma. Umuriro niwake umuriro tubone kuryoha muri misi ya nyuma. Umuriro niwake umuriro tubone kuryoha muri misi ya nyuma. Yesu nashimwe shingiro ry'Imana. Turashimira Imana kabisa. Uwo muriro. Amen. Niwo watumye abera abambere banesha. Haleluya. Ubiririmbo vyumvira ko kabisa. Uwo muriro nyine niwo dukeneye muri ino misi ya nyuma. Amen. None rero muri uno mwanya tuzagurutse twese. Haleluya. Turirimbe kandi ka 93 ivuga ngo Yesu ndacibuka umunsi. Amen. Mbega nawe urayibuka? Yesu ndacibuka umunsi. Haleluya. Izana kwemereye ko Mesia. ari wewe Amen. yanje ibyo nezererwa cyane. Uwo munsi ndawibuka. Amen. Amen. Hamwe nyine nari nishwe n'ivyaha kabisa. Haleluya. None rero muri uno mwanya twagira twakira ni Yesu nashimwe. Amen. Kwa Abrahamu niho yagendewe abifata ibisanzwe, ariko asanga yakiriye abamarayika. Haleluya. None twagira dusabe abashitsi barimo gabene turabahaye kaze mu vyaguruke, turakunda abashitsi. Yesu nabahezagire. Kaze mu vyaguruke. Abashitsi murimo mu vyaguruke kabisa. Mubampere mikoro, turakunda abashitsi. Shengero ni sawa. Shengero turabaramukije. Mahoro. Ega yemwe murabakiriye. Yego. Ibiganza vy'urukundo. Kaze. Yesu nabahezagire, nimugubwe neza hano muri mu ngoro y'Imana. Yesu nabahezagire. Amen. None muri uno mwanya tugeze muri wa mwanya udasanzwe. Haleluya. Umwe shetani yanka, ariko mu izina rya Yesu. Amen. None rero imbere y'uko twakira ubutumwa bwiza, reka dusaba umuvyeyi wacu akazaguruka turamutse kabisa. Turamuhaye kaze, zaguruka batamu turamutse. Haleluya. Bwana Yesu abahezagiye. Amen. Amen. Tugize gutega yemwe. Kera Mesia tugende duti kaze. Haleluya. Mana Ibahezagirane natwe isi yose kugeza Yesu agarutse. Kaze. Haleluya. Vyagira abakozi b'Imana muruhuke muri mu ngoro ya Data. None rero twagira twumva ubutumwa bwiza. Haleluya. Tegura umutima kabisa. Yesu nabahezagire. Umuntu wese ari ngaha yumva ico mpema abwira ishengero. Twagira dusenge Imana rero. Data rero uragororotse. Amen. Wewe uri Imana. Uri Imana, iyo uvuze birashoboka. Haleluya. None rero wavuze ngaho babiri canke batatu bazoba bakoraniye ngo uzokube hagati muri bo. Amen. None turenze babiri, turenze na batatu, turasavye ngo wururuke nyakubahwa bane natwe. Bana n'umukozi kabisa, turamusengeye mu izina rya Yesu Kristo umuterure. None rero bana natwe, tangwana natwe, usozerane natwe, tubisavye twizeye kubidukorera mu izina rya Bikira Yesu. Amen. Kazi. Shima, 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 shima. Haleluya. Amen. Mwami Yesu abahezagire. Amen.
Yesu Kristo abaha umugisha. Tugomba dusangire amajambo y'Imana tutiriwe turarandira muri byinshi. Abashoboye kuzana ibitabo biri mu butumwa bwiza tuzingurure Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Turasoma amajambo meza kandi y'Imana dusanga muri Zaburi igice ca mbere umurongo wa mbere nyene. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire. Turasoma mu izina rya Yesu. Haratubwira ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'iki. Haleluya. Ibimuhimbara biri mu byagezwe by'iki. Biri mu byagezwe by'iki. Haleluya. Umurongo wa gatatu uratubwira ngo, dusimbire ku murongo wa gatatu uratubwira ngo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma, ico azokora cose kizomuberako. Amena. Yesu nabahezagire. Bene data, shengero ry'umwami, hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. Yesu nabahezagire. Aticarana n'abanyabyaha, adahagarara mu nzira z'abacokoranyi. Yesu abahezagire. Lometa mw'izina rya Yesu. Yesu turagushimiye kubw'aya majambo. Turagushimiye kubw'aya majambo Mana. Amajambo meza kandi amajambo yo gutunganya imitima. Turagushimiye ko bayumvise na Yesu kuko bizajya gikora Yesu Kristo. Amen. 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 Yesu abahezagire. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Mbega yebwe ijambo ry'Imana muraryumvise? Era neza ari butubwiye ngo hahirwa umuntu. Yemwe aritaho. Yesu nabahezagire. None rero umukozi w'Imana tugaburira Imana imugirire ikiga yemwe. Imwezagire cyane. Ikusubirizaho kuwe umukozi w'Imana. Yaramajambo akomeye cyane. None rero tugeze muri wa mwanya w'amatangazo. Haleluya. Murabizi twari twababwiye ko dufise ibikorwa turi mu nyubako. Haleluya. Turi mu nyubako kandi bamwe murabizi. None rero itangazo ryari iryo ko kuw'Imana tuzokorera Imana. Haleluya. Amen. Tuzokorera Imana, umuntu wese azarabe arondere Yesu nabahezagire. None yaraye amatangazo. None sinzi ko hari umuvyeyi, ko hari ico umuvyeyi wacu yotwongerera ko, reka tumuhe kaza vyaguruke yongere ko ayo mfise yaraye. Yesu nabahezagire. Reka dusozere mu izina rya Yesu. Mana Kristo Yesu jana natwe. Amena. Yesu nabahezagire cyane. Urabona ko ari ishengero ry'Imana rirongowe na mpwemu yera nk'uko bama babitubwiye. Yesu nabahezagire cyane. Ishengero ry'Imana rikiri mu mwuka wera, ariko nk'uko twabibabwiye kari igikino kivuga ngo ntitwishushanye n'ivy'iki gihe. Muraza murabibona ukungene ishengero ryagiye rirahinduka. Yesu nabahezagire cyane. Harimwo abana bagorana, abanyene muraza murayibona, ariko cyane cyane birimwo inyigisho. Ubikurikirane. Umwami Yesu nabahezagire cyane.
Amen. Amen. mwene twariko turavugana rero uribuka ya ndirimbo yecu Yo uzi ukuntu vyari yo bimeze neza. yari amavuta Yo kabisa cyane. mwene data nawe baravyumvise ariko kurya mukozi ivyo ntibiki ariko mwene muramenya yesu Mw'izina rya Yesu. hemwe koko numuramukanya ivyo bintu none yavyemeye mwe murabahe ariko mana we ivyo bintu biracabaho Yo mw'izina rya mwe Yesu. barabahenze abakizwa barabaroze mwe muracyari muri mirene yose mumeze gute mwe ivyo barabahenze Ngene banka kuduha chesi na. Nimuturamutse. barabahenze nimuturamutse Turamutse. Turamutse bro. Abanyeshure twigana basigaye bishima kweri twese uko turamukanya mwe barabahenze Yo Messi araje. Bonjour les élèves, comment allez-vous? nous allons bien Asseyez-vous. Mes élèves, aujourd'hui nous sommes le 22e jour. Numéro 22 000. Yage. Tugize de rapide. Hizi histoire. Nizo zonye. Nawe, numéro 13. Tugi. Uremuka. Aka match karaye kabaye. Real na Paris. Tiens, subira amatwumva. Hari n'agafilime gashasha karaye gasohotse. Nivyo je nibuka. Ugize ngwi. Urakomeye umutwe wewe. Banyesha. Je ntabwo nagira gukora. Nama ndababwira misi yose. Ese uwo mugu yananiranye azamukangukanya bene Ndababwira mu muhanure mutembere. ntiyumva. Abavyeyi bawe n'abahe mbere. Uri wo kwani? Ukwa papa. Abanyeshure bikigiye. Twekera tuciga. Numwigisha muriyo mwibara bashaza gusubira inyuma. Ariko wacu nyishira mu majabo nta sura. Ndakukura amanusu uze kunyibuza. Kibazo. Muvunyi yaje. Tureba kwigiki. uberuka twarize kahise Icara. Itaere murashafuje. Ambuto fasi. Fit. Monsieur nitwizeme. Conservetu. Messi tugakuremo Messi. Conservetu. Messi tugakuremo frère. Monsieur nitwize. Shwa minute. Natawe guharura. Wiko kunyiba ntarababwira n'ikibazo. Messi nakubwiye Messi. Tena nuko nabwa. Shwa minute. Nyaruka. Dukora icyahe none Messi. Kese yambe. Localizera carte de l'Afrique. Memuraki. mani kesho ya mbere bishambu baza yesu Mbarira bro kweri tena. Mumbarire bro. Ndiko ndarura. wewe utize umwe wese n'utwiyo Chosana reka disira abanateguye 2 minutes. wewe bwenge bwese wewe wishinga kuri ayo match ni wiga kesho ya mbere ni capital Silence absolu. Vous mettez les points sur les yeux. Dépose. hano bango ntibiga yesu araka abantu batishapa turiko turiyibutsa turiyibutsa utisha n'icyo cyo ivyo ni ivy'iwanyu hingutse kuri uwo mugusa ngo ntibiye Ose. Mugiye, igenda bari mapuro. Nimurindire kwanza. Muvunyi. Mumesha Ugaza kwarosa nga. sije nabitoye Je ntabito. Dressing can. mesha ariko n'ivyo bantu Urana gutya n'isoni gutora.
Mese ariko sinivyo. Nivyo urambwiye. Sindabibazwa. Kizamesi. Seze si. Yes, nababwiye. Tutarusaga. Twese sirikeze. Nawe wariye Masengesho. Kachedi. Genge bwisi ni. Katonzedi. ndababwira bakizwa muri bijuju bariba mwana rose n'awarosabye Wivyo nivyo wize ariko twebwe nivyo iwacu. nawe uzokwishinga ngo uri umukitwa Zero. Wewe n'akamarama. Koko ngira ntigwiga. Sanga tari Yesu ni vya Yesu. nani macho waravye wewe. Mahoro. Jane. Sekedi. Yo ndagushimiye Yesu warakora. Uramushimiye warosayo. Tena mucuce. Kaneza. Sisi pen. Wakoze Yesu wabonye. Mwawe kuri mwakoze. Gomesi twabibonye vrema. Bro, nesi nababwiye. Je nzinduka mu gatondo ntategura akabago. ariko bwenge bwize nawe uzoyisubira ku byantu vyo kwibasi ivyo amaturo nkaho utakoreye bizogira ingaruka Reka turi mw'ishure rero mw'ishure mushaka hariho umuriro canke abasuma ivyo nivyo bababesha mwe muzokwishinga murongo ubusanga ngo ntimwiba rega ntimuzomenya mutivye Abariya bagiye gusenga gusa mw'ishure barya zero. ariko bwenge bwize zatiko turabiranga twariye ubusa kweri yego twariye ubusa katiho turabiraba kweri mengo bisa naho mengo baratubeshe Kiraje nzaba ndabakwirikira kweri nze ndiyibira kubera ubu busa sinzotambya pana Minervare yampaye ko nayobewe je ngo banda bahindukiraje nze ndiba kweri Ya ego bro tuzuraza tuze turakora umuti. Abakaje baratubesha. barababesha ijambo ry'Imana ritubwira ngo tugendane ubwenge tugendane ubwenge ni kweri kandi nivyo Yesu nabahezegire cyane barabona ko batangora abanyeshuri bakijijwe ariko bumviye impanuro mbi harimo ababahindukiriye babona ko ibya Yesu bibacanga nyene bemera gukurikira impanuro za bwenge bw'isi ariko Yesu ni muzima. Yesu nabahezegire cyane niyo mpamvu umuntu adakwiye kuja mu mosha mabi kandi abagenzi bawe barica ukamenya n'abagenzi mugenda n'abaribo. Yesu nabahezegire cyane. Bonjour les élèves. Mwe mwashafuri. Ni yahe kiroga? Oya mese twe twayitoye. twariye umusambisi Reka twige nta mwanya dufise. Ubu tugira twige geography. Twiga mu Kirundi. Sivyo? Kugira mwitahure. Nivyo? Muzokwitwa. Cyane nta gifrasu. Kidisa. Uzewe, subira. Nemeshe twiga mu Kirundi. Twiga mu Kirundi nye. Yamuze urimi rumwe nk'impene. Nero bagino bagenza go. bibaciye Wigiye niga witwa Wagavuke witwa. gushaka igifaransa Itaye ndiko ndisuzuguza. Buhariya n'umunyeshuri. Akajeza ashaka kuri amanota 6. Umwe wakaye nari namwibagiye yari indemeze. Uze kunyibutsa nawe nubwo wayitoye interogasi. Mese nayitoye interogasi. Zurambwira je. Twige Afrika, tugira twige Afrika kandi. Kwizana amakontinent nga. Wewe vuba. Ngira ntabiri cyangwa 6 sinzi. Uvuze ngo iki? Ngira mese nabiri. Ni ndio mukosora. Mese na 3 Uburundi no Rwanda na Tanzania. Uvuze ngo iki? Na 3 Aya. Uburundi, Rwanda, Tanzania. Urakomeye umutwe. Na wajihugu cyane nakwaje makonti. pardon mese ndo mukosora Ugatwumvira ayo mateshwa yawe. ese umengo ni Bujumbura Nababwiye.
ni ndayazi neza adashikira vuga yavuge twumva abanyeshuri b'iki gihe ni ibintu biri mu maraso pe James umwana si imyaka 2 ivyo bintu nyene arabiririmba ari muhira hari ibintu abari ariko mwebwe hariho amakontina 5 hariho n'indi heruka kujaho ya 6 witwa Antarctic mwarafashe amanota turaba amakaye kandi turamumbesha Messi heri wanje Messi je ntubizi ntubizi mwebwe mumbwire iyo mpeza sawa dukora kandi kabazo yego Messi tunyabiranye kweri tunyabiranye Vas-y, feuille. Un bout de face. On est sur la 4e page. Question 1. Localiser la qualité de la feuille. Bro, reka ndakaguhe kweri nari naduteguye mu gatondo Deba. Question trop. Marquez -1. Bro, ni manikoresha nifasha umve jesi n'umupolisi waje ubundi bandamubona ireta depose babonye abanyeshuri bo bakizwa twatangurana bakijijwe cyane bahindukiriye babandi basigaye ifatanya n'abandi mu kwiba ntibagishingira intawe umwami Yesu. Bonne journée, on se reverra demain. Merci, monsieur. Yesu nabahezagire cyane. Urabona igikino cyacu uko kiriko kiragenda. Niyo mpamvu umuntu adakwiye kwifatanya n'ivy'iki gihe. Yesu nabaho umugisha cyane. Abanyeshuri twatanguranye bakijijwe bashingira intaye Yesu, abari abadiyakoni mu isengero, abandi ari abaririmbyi basigaye ifatanya n'abanyamahanga mu kumaramaza Yesu. Yesu nabahezagire cyane. Nivyukuri umuntu yoronka amanota mabi ariko atacapfa n'Imana. Yesu nabaho umugisha cyane. Mahoro madam. Ego. Ashitwe turashima ngaha. Natwe nuko turashima. Yo muriyo nzageze neza. Shaka kazi no kuri amahoro kagenze neza kweri sinzi namwe ngaha mbega baba rugo bakagwacu se gute mere meze bite mengo ntubibona neza mahoro urakomeye amuse gute nibikiwe meze neza nibikiwe nigusiga uramuka muse mana we bimeze nuko musigaye mumbe nibi urameze neza muse twicare ayarusha bavuye ku ishure gusa naho mwacu mwari kwambara neza nuko usigaye wambara nibi amuse gute amahoro meze neza dema kandi yarakomeye nuko usigaye uvuga nibi kandi mere aya kandi ngo muduhari byageze gute Karusavi. akona kaje James ujya yatubwiye no musi yambe nari ubusa nisubira ko nkweshe ni technique bambwiye nshasha technique yira ati ndo nka 13 mana yo mwicu nuko mze ushaka nzote hano ubusamse technique ikakubwira reka je naciye kwishura aka technique kakantu babikanye ne ngaho kitwa kabaga Akavye. nahise ndakitabaza nawe nubu None dema tujana nibi. tubagire gute rega madame twateye abana bacu nivyo basigaye bagizemo mana yaje mugabe twishwa mperuka uyiswa ndavuze bitari ku rusengero eme batugiye ka cyaza kugenda nk'imbura nako mugendane n'ubwenge bana bana yumviriza ndababwiye ndabisigira ngo ndababwiye banza mu yumviriza hari ijambo ry'Imana nasomye kandi mu yumviriza Yarutse. iyo mu gitabo cy'imigani yesu nani nuko sigaye unyishyura nyumviriza ko niyumviriza Ndakwishyura nabi. ariko wabonye ubwo burebure bwawe waba ushatse kundengera amze vuga ijambo ry'Imana dukoresha reka ndababwiye
Imana ntizobamparurira ariko mu Imana mu migani cyo kintu ku murongo wa mbere avuga ngo mwana wanje witondera amajambo yanjye n'amabwirizwa yanjye murabyumva iryo jambo bararisomyeho naralisomye naribabwiye kandi muzorigendereho rizobatunga nyumvirize banza nyumvirize rizobatunga iryo ndarivuze nk'umuvyeyi wanyu nabavyaye aho ndahejeje madame Mzee urazi watubiri kiato cha senkane mire uniforme ubu duce tutatwayobewe n'umwaka na minervare ya 80 urayizi wewe bababwiye ko bitijya mwebwe nababwiye naye akajoni karose ubusa none yaburose nubwo yakoreye yabukoreye yarose ubusa Yesu aratanga ubusa Yesu atanga ubusa cyamo mara baje amatara yatanga byanditse he ko atanga ubusa Yesu bane banje imyaka umaze wiga ubu rero wabonye ko aciye ubwenge wemere njyandubure ndubure none nurasha kutripure natwe twaradubura nakikoje nararikiye nuko twebwe dahimbura bwenge murabizi muri uyu muryango wacu tugizwa no gusenga ibyo byo muravyemera hajya muri poze baje hariya ane gusenga ubu turajya gusenga ugasanga bari kumwe na bya bihugu byo kwa Mati noneho ko hari ubusa uri kuvuga karosa birimera ubu none kadubuye ngo bucucu kwa ino buhagaze papa wanyu yababwiye ngo mukwiye kwitondera amabwirizwa y'Imana ivyo zo muravyemera Zibira bara kwituga tane kwa tugaburiye hari umunsi n'umuri urabwire ibyiza bana banje murabizi yuko ejo bundi twabahaye impanuro zivuga yuko mukwiye kwigenza neza meme no kwishura mwavyumvise kandi rero ibi ndakudema we n'uri kuragumura mutoyi wawe urumva ikigogo jewe yongumu mugendera mu vyubona ariko aravuga wapi kuvyiwanje twavyumvise koresha imana tugiye kujya reka dusenge hama muce mugenda ukoresha umwanya ampedom ana yo mwije turagushimiye kwa duharuro bya none Imana niwo kururera ubwo cyo ntabyo samse ayo majambo yose usenga ayo nitwoyemera twe ubukoze mu izina ryawe ngera Yesu Kristo bagiye nagero kujya reka tugende mwana cyo tugende na mfungura sona bamugisha cyane ibyo kuri murabona ko abana bari bakikije ubu baguye batari kwarumvira impanuro z'abavyeyi nkuko bahoze ubwa mbere ariko n'ivy'ukuri umuvyeyi n'Imana igira kabiri kandi ivyo umuvyeyi akwatuyeko biraba ibi nubwo tubona ko ari nk'ibikino hariho abana usanga bameze uko Yesu nabamugisha cyane hariho abana usanga batumvira impanuro z'abavyeyi abana bifata nabi mu rugo abana bigenza nabi ariko umuvyeyi ameze nk'Imana Yesu nabamugisha cyane niyo mpamvu murakumvira abavyeyi ifise ikimazi kininiya mwami Yesu nabamugisha cyane Namubonyakora Yesu namubonyakora 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 Yesu namubonyakora namubonyakiza abagwaye namubonyakora 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 Yesu uwo mwami namubonyakora namubonyakora Yesu namubonyakora namubonyakora Yesu namubonyakora Yesu nashimwe amen ndabongeye kubagumbira mwese mu izina rya Yesu amen none rero tugeze muri wa mwanya twagira dutangure bikadusaba imyene data mwasenge Yesu nabahezagira hano dutangure turagushimiye mwami Mana turawukengurukira imbabazi zawe nukuri mwami ntuhabwe icubahiro kuko watuzigamye none rero mwami Yesu turakwinginze ujane natwe muri uyu mwanya mwami Yesu tugiye kuba hano hantu turakwinginze utwirukanire ibikwanka byose uzobukoze ku bw'izina ryawe ryera Yesu Kristo amen Yesu nabahezagire cyane twahaye korale ramezi himbaza ishimwe ni ryawe Mana Haleluya
Haleluya, ishimwe ni ryawe Mana. Haleluya. Haleluya, ishimwe ni ryawe Mana. Haleluya. Ishimwe ni ryawe Mana. Haleluya, ishimwe ni ryawe Mana. Haleluya. Ishimwe ni ryawe Mana. Haleluya, ishimwe ni ryawe Mana. Haleluya. Haleluya, ishimwe ni ryawe Mesiya. Haleluya, ishimwe ni ryawe Mesiya. Imana nishimwe kabisa. None rero turumvise ubutumwa bw'indirimbo. Bangira yatanguye kwiga. None muvyaguze indirimbo ya twaza senkani kacu. Guresha umwanya w'umusani Yego w'iwacu. urukundo. Yego urukundo. Imana yacu. Haleluya. Oruharuse. Umuntu nawe ararambiye. Yesu nabahezagire cyane. Mbega urukundo yaradukunze kabisa. Haleluya. Urukundo rw'Imana. Mbega iradukundaga mweneza. Yesu nabahezagire cyane. Twagira twakirane rero muri uno mwanya. Abashitsi twabaye kaze vyaguka mu izina rya Yesu. Haleluya. Turabaye kaze kabisa. Mwiyumve mu ngoro y'Imana. Vyaguruka tubakire mu izina rya Yesu. Turamutse mwene data. Shengero meze fresh. Murabakiriga bene da. Ariko ishengo ry'Imana ry'iki gihe biragoye kabisa. Imana irakwiye guhindura. Irakwiye guhindura. Yesu nabahezagire cyane. None rero twagitugeze muri wa mwanya. Haleluya. Wa mwanya umwe Satani yanka wa wundi n'abantu baca batangwa gusinzira. None rero Koresha umwanya. nubwo biruko twagira tubanze twekaza umuvyeyi wacu. Haleluya. Nazavuka turamutse mwizanya. Haleluya. Yesu abahezagire. Amen. Mwakiriga bene da. Muvyagurutse. Tugende duti. Kaze bene data Imana bahezagirane natwe iminsi yose kugeza Yesu agarutse. Kaze. Yesu nabahezagire cyane. None rero twagira dusengera umukozi. Twagira dusabe mwende data muje n'amahano azaguka asenga Imana. Amuragiza mu maboko y'Imana nawe azaguka tugisha Imana yamutumanye. Data twese mu ijuru izina rya n'iryubahwe ubwami bwawe nibuze dushaka kwisi nko ya mu ijuru ameze murasha natunike mbaziza zituboneke ko turasenga mwami Yesu kano kanya tugomba tumare hano bane na tuzokuze mu izina rya Yesu amen. Turabahaye ikaze abakozi b'Imana. Narachimana. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire. Amen. Yesu abahezagire. Amen. Yihuta. Turabe amajambo y'Imana. Ziravuga unyarusi no musiwe yaranje. Barakamati sayindi. Shengero y'Imana ivy'iki gihe biragoye. Ariko Yesu azoducira inzira. Haleluya. Dusome amajambo y'Imana yanditse mu Efeso igihe cya 6 umurongo wa mbere. Baratubwira ngo bana mwumvire abavyeyi banyu mu mwami wacu kuko ivyo ari byo bigororotse. Yesu abahezagire. Amen. Bana mwumvire abavyeyi banyu mu mwami wacu twigire tuje kuraba ya maji twigire. Yesu abahezagire. Aya majambo y'Imana wayumvise mwese mwami naho umugisha. Mwumvire abavyeyi impanuro babaha muzumvirize kugira byose bigende neza. Yesu abahezagire. Abumva ko bitahuye bavyaguruke tubasengere mu izina rya Yesu. Haleluya. Maraso ya Yesu. Bana Kristo uri mu ijoro. Amaraso yawe nawe urabona bitahuye kugira ngo bikunde maze bakige umugambi bwawe. Uzokunze Kristo Yesu. Urakoze kubahagire mu izina rya Yesu. Amina. Amen.
Yesu abahezagire murahari yo bizina rya Yesu. Amen. Yesu nabahezagire cyane. Amen. Bumvishe ijambo ry'Imana riryoshe cyane. Mbega shingiro ry'Imana k'intebe zigaragara twaduze cyane. Yesu nashimwe. Amen. Shingiro ry'iki gihe biragoye. Ariko iyo nibutse kera tuciye hana. Amen. Amen. Yesu nabahezagire. Amen. Muririnzi niwe yacavuga ngo ndacibuka umunsi. None rero we mukozi w'Imana tugaburira Imana imukorera ikigaye. Hezagire cyane. Yesu nabahezagire cyane. Amen. None rero twagira tujye mu mwanya w'amatangazo. Murabizi kwa Mungu dufise igikorwa cyo kuja kuraba abagwayi. Umuntu wese aze yibangikanya akantu. Yesu nabahezagire. Amen. Twagira dusaba umuvyeyi wacu yongere ko ntiyobora icyavuga. Yesu nabahezagire. Amen. Itangazo nakongera ko tuzoja kuraba abagwayi dimanche, ariko kandi mwibuka ko dufise n'igikorwa cyo kugura iki ivyuma ibicurarangisho mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Tugura ibicurarangisho kandi biteye imbere byo mu gisagara ca Cankuzo. Yesu abahezagire. Amen. Tugire ko turasengera umukozi w'Imana. Amahoro meza. Yesu nabahezagire tuzaguruke. Mana wabanye nacu jana nacu. Amen. wabonye babakirisu ba Yo masengesho ariko basaza bawe wabonye ingene basigara je numi wahamuhira yo ariko narabonye ahubwo mudufashe gusenga uribuka turi ku ishuri twarabarondeye muri rencontre turababura yego kweri abagenzi bari kumwe niho vyahereye yo ariko kweri masengesho urakwiye gusengera abavukanyi bawe ndakwinginze ufashe yo gusenga ariko bajya abantu kweri bagwishijwe n'abagenzi babo nukuraba vre mukabasengera ariko hari ikintu nibuka kikandemesha nuko dufise imana yo mwijuru nukurira hari kandi irashoboye kubahindura rero ushishikare kubasengera aha nanje ndi nyuma yawe nzogufasha abo uzobasengere kandi bizogenda neza cyane rwose mfashe Yesu nawe yazegere cyane bene data nubwo ari imikino ariko murabona ko biri mu inyigisho twige kumvira abavyeyi kandi twirinde abagenzi babi kuko umugenzi mubi niwo mwishinga ushobora gusanga aba yifite iyindi misyo agushaka k'inyungu gusa Yesu nabahezagire cyane ariko icyo akugomba ko giheze aca yigira mwami Yesu nabahezagire cyane ariko twumvira ijambo ry'Imana kandi n'impanuro abakozi b'Imana baduha Karibu, karibu, karibu. Karibu. Masengesho ramutse papa, ramutse. Sarakame. Karibu. Karibu aha mu rugo. Muraho rero. Sengesho. Gute? mahoro kweri genda shi mbepa urazi ingene babahungu bawe bahinduye Ndakubaza barihe mbega? je sinzi aho bagiye aho bona basore banje. Sio zazana sio wao. Kiza cyane. Mwicho. Mutwe wawe wahari ari he? Muvunyi. Ariko hapa. Muvunyi. Singavuga nibi. Ibi nibi. Ibintu nibi. Nabo umwana wacu ngira sigaye yambara ra. Ibintu bigufashije. Ibintu bigezweho. Ibintu bigufashije kinga. Urabibona? Azanye mbirizi. Bambara ko mwebwe mwamba. Ibintu nibi. Ibintu nibi. Écoutez. Urafite telefone ngaha? Nakuguriye jewe. Ibintu nayo kuguriye. Sinzi gusenya yaheze. Ndahera ngaho ndabibiye. Amzika no musika. Icara ngaho. Musije bisi jambo mukabanya amajambo no musika. Umviriza banza nyumviriza ndaguha ijambo. Ndaguha ijambo. Banza nyumviriza. Banza nyumviriza. Bana. Ndumva uno musi mujye ndamaze kubibona kenshi. Ndabona ko mwamindutse. Banza nyumvirize. Kandi wewe nta nindero kigira wewe. Kandi nyumviriza mwana nyumviriza. Nyumviriza kandi umuvyeyi wawe burya ukaguma unkorwa ndagukubita iko. Nukuvuga ndabona ko muje byahindutse byarenze mu nusu nukuri amazi yamaze kurenga inkombe ariko ndabona hari sinzi ko ari ikintu uri muje mitege gukora Chigi madame la physique Chigi Chivumbi Ni grand-mère yabasavye umwanya ntimwumva n'umwana mukuru afise dura yo kuvuga ndanakivuga nicaye
kabukije agenda yicaye ndi so wawe nakubyaye icyo haguru icara hama ndaguhaye ijambo vuga rero turaguhaye umwanya nase icara vuga ndakubona ijambo nabafitiye nyirahineye kubabwira sinarivuga nicaye kuko kwazi uno musi dayero umvirize jewe madame mureke ibintu vyo kuvangura imaci umuntu akaza yifitiye gutera usanga buka basanga mwuka kamengo n'ibindi bintu bishamwe ko muratuvye jewe vyanye ubu rero ikintu kihari dafitiye inkono nshasha uzikira uziya inkoko yose wabikije imbata byose turabigaburana mu mvuno mw'ivyiwaye byose nigire je kwa bino bintu vyandambiye ariko sindiko dasobanuki kuvuze ngo emero shaka ndashaka n'imisi subiramo twumva uvuze ngo iki ujahe je narambiwe yoshana we mana none ngamana abana je wampaye abana wampaye je ushaka abajama bambwiye mana yo mwikira umwe ari akara uzamashika mu twuga none ngamana abana tuzogira gute kamana ko baduhaye batere kigera mana yo mwikira erega madamu twakira umviza de ndumuvyeyi wawe kandi uranyemera wewe ibintu byose unyugarana je none unyugarana mwumvira umuvyeyi wawe mwumvira iki je njyane ngire mu bandi bajama uyu mwana wacu ntarashobora gukora ngo ashike ugire koresha umwe bataransi ariko mas nari narababwiye ko bari nari narababwiye man nari narababwiye ego arunguranye rero usigaye gwimoshama reka ntanakukubita mwana ariko de nukuri twumvire twe nawe koresha umwanya ngo ngire je ngigire na Leo kuntevye mama wabonye vya bitanu ngaha ama inka wabikije ntuyizi imbata nibwo madame icara ngaha mwese sindanavyumva nukuri vyo icara ngaha mwese icara mse sinzwa kwicara nakosabye kwicara navyumva jeno ni manager mve mana yanga icara je ukoresha umwanya mukanya yumviriza numvise icyo ushaka uravyo numvise icyo ushaka navyumvise koresha umwanya kandi niteguye kugukorera kandi abajama bansize niteguye kugukorera madame ibintu dufise urabizi ibitumba dufise urabizi iyo uri kwiraro ntitwe turajayo inka ziriyo ni zitanu jewe co ngomba nkore ngo madamuhe itunga ryiwe nyumviriza namasengesho icara nyumviriza madame nyubahiriza urumva mwana jewe ndafise ibitunga hariya tuyamateguza vuba mutoyi wanguyu rero ariko panyo genda ntavuze isakoshi yawe nazifise wogira nawe cyari cyane isakoshi y'amafaranga sinogenda ntavuze ivyo waje naje kubibona we telefone yo kugura shasha ikofi rimwe arirya ndakwinginze ijambo ry'Imana ko ryatubwiye ngo hajya mu musiguzi ati vyose no guhahamira umuyaga ariko nawe mureke telefone ariko kugura sina mwikiza cyane ngugumanga bana mureke ijambo namubwiye imana izomukurikira madame silence tekana imana izomukurikirana biba muduhaye izomukurikirana nayo ariko yesu tana n'umwana wanje wabonye ingene mwamereye abonye mvunyi gusa nawe ntiwovuga ko ugiye icara nawe ugomba ndaguhe oya sinamurugi ku wundi umviriza mama wawe mwana mwumviriza ndagusabye mwumviriza urabibona ibintu nk'uko muratugirira ibiki none dema nahagiye nawe urabishigikiye genda bishigikiye none yamaza none n'amajambo birirwa baratubwira ngo mwubahe abavyeyi banyu yabubashe yatwubashe gute ibyo somo tubabwira byose baba bidaca mu gutwi bivyuka mukunda wapi mwananje naho wabonye abana bacu mukora ngenda gusengera reka kubabara uja kandi ntuzumbere nkawe ndakwingiye nzobubaha gushika ngeze ku ntumbero nihaye
dukuri nafashe ingingo yo kugororoka gushika mbonye ijuru ndanezera ko nakurose mwana dukuri numva nifuza kubona imana naho bigenda bingora nkaronka ubusa mu ishuri bema urazi ko nabonye imana wa musi naronka biri mu ishuri nabonye imana n'ukuri sinavuga n'amabanga mu vyeyi wumvise nawe ukwiye kumera nk'uyu mwana ibaze ko mutoyi wanyu ariko arabarusha yabonye mama urazi ko dema yamya ntwenga avuga ati ngo narosa abiri bantwenga bavuga ngo narosa abiri n'uyu yarimwo n'uyu yarantwenga ariko urazi narya amanota barose nayo baririvye mu ishure ntaco bakoze urazi ko no muhira bishinga kuyenzera kandi iyo mpamvu yadubuye niyo mpamvu aho ubona yishinze na rwa rukobwa rwa hariya kwa matirida reka ntitwavuga menshi reka umwana wacu nawe kugira agume ngaha tumufatishe isengesho Imana nayo afite ukuntu bigenza icara ngaho turagize Imana turagize Imana izagukurikirana ijambo nabyo muragibuka mu migani igice kiri ku murongo wa mbere zoga muri zirikana Mana ndagushimiye ntuharakucyubahiro none data turaciye gufa amaraso natwetse gose ibisigaye Mana tukweretse na dema yagiye Mana ni mukuru wanje nari nakurikiye Mana ingeso ziwe nawe nari mukristo mwiza none Mana ndasengeye Mana namuvunyiye asigaye uramutuzigamira Mana umuhe kugororoka ukoze Mana amen Yesu nabahezagire cyane urabona ko babana bagumye bagumuka nyene niyo mpamvu iyo umuntu ataye imana n'imana iramuta kuko ijambo ry'imana rivanga umurondera uhoraho bigishoboka akabona kandi umwambaza akiri hafi bisigura ko hazogera igihe umuntu amurondera ntaba akimuronka Yesu nabahezagire cyane imana iyo uyitaye iraguta nyene irakureka kubera ntawe ifata ku nguvu ifata uwushaka Yesu nabahezagire cyane Jekuye ni fresh. Utuentero kashumazi misi ndatukubita. Reka jewe kinifasha amazi misi ndatukubita. Bro, bashama gute? Meze gute? Meze neza. Safi kweli. Meze gute? Ashubuyeho ndabona mwene sawa kweli. Bana twe twifashe neza bro. Uratse. Nta kintu no musi nacope mfise amakuru mashasha. Dutemwo. No musi natashe. Sanga bamuze ngo bugaye wipeye ko rabima amuze wana arabonora ureo no musi ho sinagambira inanutse umve nce nagati bamwe byuwanje byose baza amahera bampaye turabe ivune ryo riki za turabe uno musi baraduha turakesha amahera bampaye icyo turakesha turagabura n'imbeba yose n'urukwavu bose ati urashira ngaha dusangiye byose namuze yangaburiye telefoni mwinda yamuvuye kimuvuye gusa ko kasigayeho ko kamuvuye n'akabono nani akabono kwe ntamuwo ayambere ayakabiri zana ngaha namuze baduhe twinywere duhe ni twebwe ibabaye mwinywere uno munsi byose baduhaye nibabaye mwinywere twinywere kwe none blaza dutemo none ayandi ushaka nenda guhe uno munsi ni reka blaza je ntari mazi misi n'agahombi nari mfise ngaha ubwo urega nabona ko mwumye Imana igira neza Imana igira neza kweli wisi turakesha kabisa Natwo tukongere namusi baraduha mushaka ahubwo nimutore yose dukoreshe n'umwanya kanako mantereke hariya manekanye no ugende mwiwe akubanza ushire hiyo ako turazana kanwa hanyuma turakana twinywere umve tora ndabaye bampaye amahera menshi no munsi faranga no munsi turegeranye sigaranye nzoba ndirira nta ngorane nari mazi misi ashana cengera kongera akageto ubu ndipangiye kweli tugenda wipangire nari ngorane pana kuza baraza baduhenda bani aho uyu munsi kandi hari ikirori cyarimo kumugoroba kumugoroba ahubwo reka tuje kwitegura dukoresha umwanya twigire Yesu n'abamugisha cyane murabona ko abana agiye kwifatikanya n'abandi baje mu kirori agiye konona umugabane w'ibyo se yamuhaye baje kwivanga n'andi mahanga mu konona amafaranga mu konona ubutunzi yahevye vy'agakiza aheba inzira yo kugororoka aja mu nzira y'ibibi Yesu nadufashe cyane
mpamvu mwenda watumurira muri ngaha umuntu wese agomba mu rugo rw'Imana. Imana iradukunda, Imana iratwitaho uko bigenda kose. Yesu nabahezagire cyane. Iciye mu ijambo ry'Imana, ha mu bakozi b'Imana, Imana ntayidaca mu kuvuga. Yesu nabahezagire cyane. Ijambo ry'Imana Yesu ariko arigisha igihe kimwe. Niho bamubwiye acereza areke kuvuga. Acabwira ati naho numa canke hano turi kumwe bakanuma. Ibiti n'amabuye byo bizovuga. Yesu nabahezagire cyane. Umwese irashingira intahe Imana hajya nyenuri ushingira intahe Yesu. Yesu nabahezagire cyane. Tureke kujana n'ibihe nkuko bariko barabitubwira. Umuntu wese uko Imana yahoze kera n'ubu niko ikiri. Yesu nabahamugisha cyane. Yesu nabahezagire. Baramubona wa mwana yase kumvira impanuro z'abavyeyi, yanka kumvira impanuro z'abakozi b'Imana, aja kwifatikanya n'abandi mu gusesagura itunga. Aheba ijambo ry'Imana, aheba inzira y'agakiza, aza kugorwa. Murabona ingene ariko aramera. Yesu nabahamugisha cyane. Bashaje nanye ndago impanuro z'abavyeyi narazasi, none inzara yanyishe, imibu, ibihere, merewe nabi kwera inzara iranyishe. Naramerewe nabi, babagenzi baramenze bampenda shango ngereza bitungo. Ubu muvunyi yimerewe neza, abayeho neza, nanje ibihere biranyishe kweri. Kandi ashe ndagowe kweri, byose narabitwaye. Neho unosa kugera mu yamvuga ngo iki, abagenzi banje nta numenye ifise, bose barantaye, byose bimaze kumera. Inzara iranyishe, namerewe nabi kweri, ashe merewe nabi. Inzara iranyishe, baramenze babagenzi amayose turayarya. Ahubwo ndamubonye Ese wowe nibi namahoro ubu rero uranyihindutse kano kanya twarayasangiye amahera yaraheze, we ntaco tugisaba. Amahera uko mumeze ivyo nivyo ariko sawa mwaramenze caje kweri baramenze kweri evera mvena bwenge bw'isi vyankoreye nayenzi ngo niwe mugenzi mfise amena ongeye ntera akajagari muhira. Kandi abavyeyi baramgenze ndumvira impanuro zabo ndanka nenda wa mugenzi uti bisa wewe na uranyihindutse na wewe amafaranga mfise je ntaco twavugana kutwakora kwa amafaranga ivyo nivyo munkoreye kweri. Amafaranga je nta nico twavugana wewe bayi hubwo we ivyo nivyo mwankoreye kweri kubera uko mumeze. Jego ndagowe kweri je n'abagenzi banje bose barantaye yanyishe. Ego ndagowe Tete bangore kwe je naje unda ute nico nkora mengo no kwiyahura inzara yanyishe je kwe tete rito bangore ariko je numva mengo no sura mirasi bavuye bandira umukozi wo mu gikoni je ndateka mupfunya zarashikanye je reka yumvire kwe ngende gusaba ikigongwe yabe ko bapabonye merera kwe. Yesu nabahezagire cyane. Urabona wa mwana ivyamubaye ko yaciye mu bihe bibi bitoroshe, abagenzi baramwihinduka, abo yitwa nk'abagenzi bo ku mutima baramwihindutse. Yesu nabahezagire cyane. Umuntu ashobora kuronka umugenzi amuhiga k'inyungu nkuko nabibabwiye, ico bamuzika ko kiravuyeho cyaheze, ariko bamwihindutse. Yesu nabahezagire cyane. Ariko iyo umuntu agerereye kure n'ubundi abafise ivyizigiro, iyo umuntu atarapfa afise ivyizigiro vyo gutumbereza ubuzima neza. Yesu nabahezegere cyane. Arasubira kuronka amahirwe yo gusubira mu rugo rw'Imana, akaronka amahirwe yo gusubira kuzura n'abavyeyi, kumbura abo yashavuje, abo yagiriye nabi, bose bakuzura nawe. Yesu nabahezegere cyane. Niyo mpamvu mubona ubu yarangaje mu mahanga, asezera abavyeyi nabi, abatutse, abagenzi biyo bo ku mutima bumvise ijambo ry'Imana barimbana muri korale arabanka, ariko ajana n'abagenzi babi atamumaro wazomugirira. Yesu nabahezegere cyane. Niyo umuntu aba akwiye kugira amahitamwo meza, akagira amahitamwo meza mu gucagura abagenzi bo ku mutima boshobora kumugirira akamaro. Yesu nabahezegere cyane. Kareka ishyamba ryatwishe aho ubona Kombe. Ewe
ibikorwa birabarembeje ngaha bandanya mugira isuku ndabona ari hano acafuye sinzi iyo ngaho hama raba mugire na hariya inyuma y'urugo murabe nanje ngo mbe ndarabe ibitungwa hano ibitungwa ndabe nyene bimeze hano ndabe musanga mutiwe Nje nakubwira ko byahindutse. Aho ubona ya manota nahora ndonka mwishu. Yesu we mana we urabure bitangaza mana yo mwije nide mayote haguruka mwana haguruka mwana ndakwingiza haguruka mwana wanje Nagucumuye ko jewe naramenje oya baramenze papa jewe oya kweli jewe naramenje papa je nagucumuye ko bantendere mazabira gusaba ikigongo papa je kweli nacumuye ku Imana cumuye no kuri wewe mumbariye kweli jewe baramenze haguruka umwana wanje acarongo oya papa je kweli jewe oya tusinyibere ku mwana wawe oya jewe mfite mugira umukozi wo mu gikoni yobora umwana wanje n'ukuri oya jewe baramenze madame karibu n'amasengesho ibitangazo vy'Imana hera byose nkikibereye ku mwana wanyu jewe oya mama jewe ndasabye ikigongo ko je asha namerewe nabi baramenze n'abasaza baragaruka Bema ndashimira mama oya jewe mawi no bishatsi endawi ramana n'umupira mana turagushimiye yo Yesu we muntu wacu yari yarapfuye yarazutse manda nukuri umwana wacu yari yarapfuye none arazutse yari yahabiye kure y'isi none yo mana we birato masengesho genuzane impuzu tumwambike impuzu nziza kura ibi bintu ngeto birananuka sira hariya birananuka yo mana we n'imvunja twe hino ntizikibahora bazaramwishe mana we mwijuru we nibiki gadema mwananje we yo mana we reka kunyegeza n'umwana ndabona ko zakwishe yo imibu yaramukubise mazengesho zaniza mpuzu ndamwambika unzaniye n'ibirato umwana wacu tunezerwe by'ukuri arasubiye kugaruka mu muryango turanezerewe ibyo birato shiramwe mana shiramwe n'ukuri shiramwe mbara neza asabye umukozi w'Imana nimero yiwe sinibuka nk'ifise hinge madame hinge n'ukuri numva mega n'ubwenge bwataka mana we nuko numva atanita irasonye ari umukozi w'Imana n'amahoro ndafise Halo amahoro ndabumva bene data murakomeye abakozi b'Imana yego twari dufise akantu hano mu muryango iwacu katubakiye sinzi ko byo hakunda mukahashika haleluya ndaje kabisa karibu yego abiteguri madame umukozi w'Imana araje umukozi w'Imana mukanyarashitse turaje kuvuga nego mugire kwazeje naramenje imbere y'abantu bose mwishe reka umukozi w'Imana araje uca watura umubwire ingene byagenze karibu ngaho urabona ibintu twari mu bikorwa ngaha ariko Imana idukoreye igitangaza mukozi w'Imana karibu ngaha karibu zari zaragenze nabi yamara umwana wacu haleluya none ngo akeneye umukozi w'Imana yego hanyuma turashimiye Imana ko kabisa yatugereje hano hantu ariko imbere yuko dutangura mukambwira uko zagenze reka tubanze twiragize Imana data we uragororotse amen none turagushimiye urugendo dufashe
wabanye natwe none tugeze muri runo rugo nyakubahwa haduhera umugisha mu izina ryawe rya Yesu Amen. amen Mwana wacu yagarutse yazutse. haleluya none rero naganda mwumvirize ariko mwokinjura gatoyi tukavugana nuno mwana wanyu Yesu nashimwe cyane intama yari yarahavye irahabutse arihanye neza cyane haleluya Imana irakunda umuntu yihana irakunda abanyavyaha ariko yanka icaha haleluya urihanye neza cyane bavyeyi mwogaruka n'amahoro menshi none naganda gusengera Imana ariko uno muzimubi Imana ugukuremwo n'abandi ntibazokongere kubandanya nk'ibi wari wagize haleluya twagira tugusengera Imana data wa twese uri mw'ijuru haleluya ica gukuye mw'ijuru wari uje guharira none rero uno muntu arihanye neza haleluya aratuye imbabazi none natwe turatuye imbabazi kuri uno muntu cumuharira utamuharuriye mw'izina ryawe rya Yesu amen urahariwe hanyuma ku munsi w'Imana uzushinga intahe y'ivyo Imana yagukoreye mwene data vyaguruka Imana yaje kurondera abanyavyaha haleluya haleluya amen Gabahejeje mbwe Mwari mwahejeje. yego turahejeje umwana wanyu yari yarahavye Imana ishimwe cyane kwe arihanye neza ubu arasubiye ku rutonde Imana iramwemera none ku munsi w'Imana nawe namubwiye yuko azoza agatanga ishimwe agatanga n'intahe abantu bakiga none rero twagira tutandukane mwami Yesu turagushimiye ku bibaye muri runo rugo kabisa wewe uri Imana ugira neza none runo rugo turagwatuye kumugisha turanetrarije izo mwembubi mw'izina rya Yesu kino kibanza kibica umugisha mw'izina rya Yesu bisavye twizeye amen none rero ndikebanuye yego reka tubaherekeze Imana ibaho umugisha bageze ngaho imbere gatoyi aba bana nabo uzigara amahoro bana Yo, Dema, ariko baratuganiriza amakuru y'ingene vyagenda. Ariko Imana ikura kureye. Urabona ivyo bishatsi wari usigaye ufise. Muvunyi ndakubwire muvunyi. Dogo nibiki ko ari waragiye kogarutse. Yo muvunyi babajama ngo ni bwenge bw'izi nasi ndabibazwa. Ayo bankoreye ahubwo na ushaka wobahe uno musuka bavavanurira. Ziya mpanuro zo muri hankadima batubwiye nta nimwe vyose nizo. Ubona ukabona utaye urugo rw'Imana uzomerwa nabi je naramerewe nabi narabibonye Geza ngaho umviriza muvunyi bajya bajama je naragiye kubaraba namerewe nabi bose bambye ngo kuva dusuye guhagararana ngo udafise amahera hajya ubona bose bakuronda kugira bakugwishe ushaka nawe wobiheba ari baradushu yo cyane je nari kumbagaje baranka no kunyumviriza aha twakuba tuje twanka kuja muri rencontre ku ishuri hajya baraduhenda ubu banyihindutse nta nuko bakindamutsa shaka nawe wohinduka kwe Ngene yaje yarabaye nawe ugomba umere nkawe gamuvunyi kwe aha ni wohindukirira Imana ukagororoka by'ukuri ariko ukuri muvunyi je ndi bukijambo ry'Imana bambwiye wahegwa ngo umuntu atagendera mu nama zaba mugashishana n'abacokoranye barya abantu n'ababi n'abacokoranye bangiriye nabi namerewe nabi cyane Muvunyi ariko Dema tubishimira Imana ko Imana yongeye kukugarukana uribuka bwenge bw'isi ingene yakubwira ngo aragukunda ariko byose ari kuguhenda akagukatira byose akabakurera naje kwe ndumva muri w'Imana Imana idufashe kwe ndahindutse kabisa Imana ishimwe ariko muvunyi wogira neza ugahinduka abavyeyi bacu bagasubirana umunezero ariko muvunyi je ndaguhanura muvunyi dusubire hamwe dusubire gufata imirimo y'Imana dusubire turirimbe dukure Imana tuzoshike barya abantu baraduhenda azi ko bwambere twaye turabamizisiye wowe no kuvugishwa ushaka twosubiramo tugasubira mu bikorwa vy'Imana n'ubundi je narakungaguritse imibu yarandiye Dema je nakumvise
Ngiye guhinduka. Yesu abihe ku icubahiro kwe dusube dukizwe dusube tugoroke abavyeyi Abagenzi bawe baraduhenda. yego kwe turabe kwe duhindukirira abavyeyi dusube duhungane neza nabonye imana nabonye imana ihindura ibyanse guhinduka nabonye imana ihindura ibyanse nabonye imana ihindura ibyanse guhinduka nabonye imana ihindura ibyanse guhinduka nabonye imana itabara abarushe nabonye imana iruhura neza nabonye imana ihindura ibyanse guhinduka 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 haleluya ihindura ibyanse guhinduka haleluya Yesu nabahezagire cyane turashimira Imana yo yatuzigamye tukaba tugeze kuri uno mwanya twarabonye igitangaza muri ino minsi Yesu nabahezagire hari impamvu ndabivuze twagira dutangure no gusenga Imana dufise umwanya muto hanyuma twifuza ko tubarekura akaruno munsi Yesu nabahezagire kadusabe mwene data umwe mu mpere mikro asenga Imana Yesu nabahezagire none rero twagira duhe kaze korari himbaza Imana Yesu nabahezagire cyane ndamiriza turayihaye kazi bandanye Yesu nabahezagire ndayibutse ineza yawe ndayibutse ineza yawe ndayibutse ndayibutse ineza yawe ndayibutse ineza yawe ndayibutse Yesu nahezagire korari hejeje kuturirimbira Yesu nabahezagire none rero muri uno mwanya twagira turirimbe kantiki ya 80 ivuga ngo yemwe abitanga ubufuti mwese muvyagurutse yemwe abita ubufuti mugahushu musaraba haleluya Bibiri ifuze ngo yemwe abitanga iki none nese abantu benshi baritanga ubufuti Yesu nashimwe abantu bakabikora uko biboneye none n'uwo muririmbyi yaririmbye ngo yemwe abitanga ubufuti turababwira turira nk'uko mubabaza Yesu none rero muri uno mwanya twagira twakirane harimo abashitse mu vyaguruka tukabakira Yesu nabahezagire vyaguruka tubakira kaduhe kaze mwene data umwe abaserukire Yesu nabahezagire turabagumbire cyane mu izina rya Yesu Kristo amen mbega yemwe abashitsi bacu murabakiriye Yesu abakorera iki abahezagirane natwe iminsi yose kugeza Yesu agarutse kaze turahaye kaze umuvyeyi wacu turamutse mu izina rya Yesu Kristo gorora ibiganza mu izina rya Yesu mahoro mwami Yesu abahezagire amen mbega yemwe muramwakiriye tugende dute nk'uko bimeze kaze bene data Imana ibahezagirane natwe iminsi yose kugeza Yesu agarutse kaze Yesu nabahezagira abashitsi bacu none rero twagira twumva umurongo w'ijambo ry'Imana murabizi ko twabimeye kuno munsi tudateba twagira dusengera umukozi data w'uruwe ruragororotse haleluya turagushimira kuba ko watuzinduye
turagushimiye ko tugeze muri kino kibanza none turasengeye umukozi wawe umuvugutiye mu izina ryawe rya Yesu Kristo amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu abahezagire. Amen. Ikintu ca mbere kinezereje ni ugusubira kubona ingoro y'Imana yuzuye. Hari igihe twashobora kubona intebe zigaragara. Dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 11 umurongo n'uwa 35. Turasoma mu izina rya Yesu. Haratubwira ngo Yesu aragira gute? Yesu ararira. Yesu abahezagire. Yesu arizwa n'abantu basubiye inyuma, arizwa n'abanyabyaha byase ko bihana bama mu ngoro y'Imana ariko batigera bahinduka. No kuvuga ijambo ry'Imana hari aho narisomye ritubwira ngo kudakonje cyangwa ngo bire gira ndakudawe. Yesu abahezagire. None rero n'aya majambo y'Imana barumvise mwese, mwami Yesu nabahezagire. Tagomba dusabe abumva ko bitahuye Yesu ariko ararizwa n'ibyabo bibi bashike ngaha mu izina rya Yesu. Bashike ngaha bafukame Imana nayo bagiriye imbabazi mu izina rya Yesu. Yesu abahezagire. Kubwo mwanya nimwakurirwa murabidondora mwese umwanya twasanga watujanye ariko kandi mufukamye mwese abwira Imana aho byayimugoye Imana iramubabarira mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Munyanazareti turakoreza bene data bitaye ku bw'ijambo ryawe barumvise neza kurizwa n'ibyabo byaha none turagomba ngo baharire mu izina rya Yesu amaraso yawe aboneke ko mu izina rya Kristo Yesu tusabyemo amen. Yesu abahezagire. Musubire mu kibanza tubigire ko kubw'umwanya uri kuratujana. Yesu nabahezagire. Yesu abahezagire. Amajambo y'Imana twayumvise kandi uko hano twihanye ariko twagomba dusabe abumva ko babafise amashimwe canke intaye bashobora gushinga mu izina rya Yesu bashike hano. Haleluya. Amen. Karibu mwene data. Yesu nashimwe. Amen. Ndaramukije cyane mwese mu izina rya Yesu. Amen. Mfise shimye mwarigeze kubona mu minsi twaganguye twahinduye rusigaye tugorana rutahatarajya tugorana twari twahenzwe cyane kweri ntagiye n'undi muntu yozimira nko twari twazimiye byatuje tuzimira sikindi nuko abandi baja gusenga aho tukagenda mu nama z'ababi bakatwosha ibintu bitari byo byukuri namwe ntagira undi muntu mu banyeshure yosubira inyuma akagera kubiza amajambo y'abantu babagenzi babe ariko muri rankonti muri pose muze muraja gusenga mwumviriza ubutumwa natwe nkuko byatumye byaratubeshe bituma kuja muri rankonti twakuja kumviriza ubutumwa bituma tugwa namwe mwese nk'abanyeshure nje mpagaze ngantangishimwe ariko ndabatera nakamo ko tokumva inama zabi ariko twashishikara dukorera Imana kuja no muri rankonti. Yesu nabahezagire. Amen. Amen. Turabamukije mwese mu izina rya Yesu. Yesu nabahezagire. Amanatu duhagaze ngaho imbere yanyu dushima Imana ingene yatugiriye neza. Twabonye nyene data mugenzi wacu yarihanye natwe turabona yuko inzira twafashe atariyo dukwiye kujana inzira y'umukiza. Yesu nabahezagire. Amen. Natwe twafashe inzira nziza yo gukurikira Yesu no guheba ibyo twahora dukora byose. Yesu nabahezagire cyane. Amen. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo nitwishushanye n'ivy'iki gihe ariko duhinduke gose. Yesu nabahezagire. Amen. Tuje imbere dutanga ishimwe. Yesu nabahezagire. Amen. Yesu abahezagire. Amen. Bene data bashinze intahe Imana ibahezagire. Amen. Arumva yumvise none twagomba duce tubasaba mwese mushikari gusengeranira mu izina rya Yesu. Yesu nabahezagire. Imana ko yabanye nacu no mu ngoro yayo nibaza ko twogira ko turangiza kubw'umwanya. Yesu abahezagire tuvyaguruke dusozere. Mana data wa twese uri mw'ijuru turagushimiye ko wabanye natwe, turagushimiye kandi ko wabanye natwe no mu ngoro yawe. None turarangije umwanya n'uyu nyene tugira dusubire mu mihani wacu turagomba ucubana nacu ni mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Yesu nabahezagire cyane. Ikintu cyacu gisa n'ikigarukiye hano ariko ikintu nagomba ndabahanurire umwe wese atahure Yesu kwiwe. Yesu nabahezagire cyane. Yesu jefise uko namutahuye kandi nawe afise uko wamutahuye. Rero mu gihe wanyigira kuzosanga ariko uzosanga je ndiko ndakuzimiza ariko usenga Imana ikwishurire. Tureke gukizwa bivanye naho tuvuka canke nabo turi kumwe ariko umuntu wese akizwe ku giti ciwe. Yesu nabahezagire cyane. Je sinzoza kubaza ivyo wakoze kandi nawe ntuzobaza ivyo je nakoze. Umwe wese azobaza ivyiwe
niyo mpamvu umuntu wese akwiye gukiza ku giti ciwe akarondera imana ubwiwe. Yesu n'abahezagire cyane, tureke kurabira ku bandi, wowe nyene ukize ku giti ciwawe. Umwami Yesu n'abahezagire cyane.